Stars News. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. Stars News ni kipindi cha habari zinazotrend kwa mastaa wote. DFTV. Yes, if I say yes, say we can. Kuri Mike, kuri kumwe na El Pacifico King, kuri camera kumwe na Logic Jamal. Ikiganiro ni Hit Stars News. Ubwo rero dufite umutumire adasanzwe cyane afise talent zitandukanye. Nawe so undi akaba ari afise impano y'ubu MC, akaba afise impano y'ubu menyesha makuru ndetse no kuririmba rimwe na rimwe aracako. Nawe so undi ni DFTV. Tunda juhudi. Nkuko nabibabwiye ibyacu nibitinda, nkuko nabibabwiye turi kumwe n'umutumire wacu nawe sondi ariko kwanza ntaribagira kwanza nagomba ndakumenyesha yuko kuri microphone uri kumwe na El Pacifico King, hama kuri kamera turi kumwe na Logic Jamal. Akili kubwa ndio inatufanya tuone tunda la juhudi. DFTV 257. So Ami Pro, mambo vipi? Salama King wa muziki wa Burundi. Na sio King wa muziki wa Burundi kwa sababu makingi wapo. Unajua tena. Lakini mtu yeyote ule ambaye anafanya liwezekanalo ili muziki wa Burundi usonge mbele na yeye King. Maana yake kila mtu ni king kwenye empire yake. Kila mtu ni king. Wako King DFTV, Logic Jamal ni King DFTV, kila mtu ni king. Wewe pia ni king. Pote. Ami Pro. So man, jiwe uno munsi ndagomagaye nkomu MC, ndagomagaye nkomu ririmbyi, ndagomagaye ayi nkomu menyesha makuru. Ariko gusa kimeno kugira nuko Jesse ndumuririmbyi, ndumu MC. Narasiguye igituma nasohoye indirimbo yitwa Shuha. Naravuze yuko mu bisanzwe jewe narigeze kuronka opportunity yo gusohoka ndagenda muri Guinée muri competition ya Sika, ariko imbere yaho nararonse opportunity yo kujana Natasha muri Hip Hop Kampala Uganda. Nasanze abandi ba MC baba bafise swat ama beat canke indirimbo baba barakoze dushobora gutuma bashuhiriza k'abantu baba baje muri ivyo biteramo. Sasa maze kugaruka nganda ndavuga ati why nanje ntobigira hano mu gihugu cy'u Burundi nkitwa yuko mbaye wa mbere ashoye kubigira, hamace ndabikora. Bon, ndagira imana abantu barabikunda, indirimbo abantu barayikunda, mu masho abantu bagashobora kwitabira ingene tuba turiko turabikora. Ndibuka neza yuko narashoye kubibona muri show yabaye ya Harmonize kuri Cercle Nautique yari yatunganyijwe na Sultan, aho nashoye gutambisha abantu kuri iyo ndirimbo. Ndabona yuko bavyishimiye, donc ndavuga ati ide Angela yarakunze kandi vyagenze neza. Yego, ariko kandi vyongeye kandi warasubira kora n'ihindi uri kumwe na ntunzi nyene na ntihenze umengo ni nani ule. Bon, indirimbo yindi nakoze ni indirimbo nakoze na Miss Erica, siyo yonyene, hariho n'izindi nyinshi ariko ntizigeze zisohoka. Kubera iki umuntu wese abafise plan y'ingene asohora ibintu, niyo nazisohora bashobora kuvuga ati noneho aratwinjiriye mu muziki, yari umu MC, yari umu journalist, woho arinjiye mu muziki. Ariko ikintu cyose kigira umwanya wacu, ni nkuko abantu batari bazi ryari show izosohoka, nico gituma batazi na ryari iyo ndirimbo izosohoka. Kumbura ishobora gusohoka ndonse opportunity yo gusubira kandi gusohoka nkaja mu yindi competition nkavuga ati kandayisohore byose. Birasanzwe. Bon, birasanzwe. Yego birasanzwe, umuntu wese aremerewe gusohora indirimbo, il suffit seulement yuko bafise ingabirano kandi abazi kwandika. Nubwo utobuzi kwandika harabanditsi be dusanga bazi kwandika, gusa kimwe nuko umuntu wese bafise target yiyo. Jewe sinshaka yuko abantu bamenya nko muririmbyi, kuko sindi umuririmbyi. Mbashaka yuko abantu bamenya nk'umumenyesha makuru, mbashaka yuko abantu bamenya nk'umu MC, ko bwanje ivyo babikwiye. Donc dufise awards zibiri. Nari kuvuga zitatumve cy'uburirimbyi ndagikure mu dufise awards zibiri. Y'ubu MC ni y'ubumenyesha makuru. Ami Pro yoshaka gutoriya. Yoshaka gutoriya. Ndafise award y'ubumenyesha makuru zigera kuri 3 ndazifise kuko Trust Nobody yarigeze gutegura awards. Ico genda ari muri competition n'uwitwa Ismael niyo nkuru, n'uwitwa Jidi Kaelo wa Radio Colombe. Ndibuka yuko nayitwaye n'amafaranga $200 umengo niyo batanze nimba nibuka neza, kuko bayitangiye kuri show. Nari mu MC yari show ya Bantu Boy yari yazanyemo Juma Jux, hari La Costa Beach. Indi award ni Abuja Music Award nka Best Radio Presenter.
kuri CCF nari muri competition na La Vista Kivodo JDKL n'abandi narashoboye gutwara best radio presenter coopérative des musiciens du Burundi 2018 yarampaye agashimwe nk'umumenyesha makuru mwiza mu gihe na association yigeze gutegura ibintu by'ama award byabereye kuri Centre Jeune Kamenge naho nyene nashoboye gutwara iyo award nk'umumenyesha makuru mwiza n'ugwaruka rwo mwijabe rwarigeze kubitegura naho nyene ndayitwara donc ndabishima Imana kuko ikintu cyose kiba hari impamvu sukuvuga yuko ari amipro nyene ari umumenyesha makuru mwiza amenyesha makuru ni benshi kandi beza je sanzwe nkunda sanzwe rimwe na rimwe ndanabumviriza mu biganiro byabo ariko tuvuge ko ari ukunzwe gusumba abandi bon sinovuga gutyo umuntu wese urashobora kuba ukora bibi ariko ukaba ufise amaraso meza ku bantu ugasanga urakundwa ugasanga hari undi muntu akora vyiza ariko nta maraso meza y'abantu afise ugasanga ntakundwa gusa kimwe ndabishima Imana kuko hari abamenyesha makuru benshi baje ugasanga baragenda ariko pour le moment ndacari ngaha ndabishima Imana. Bo ikibazo cyanje n'ubu unye ntikiratumira neza kuko nashatse kuvuga nti eske Ami Pro ashaka kumenyeka dutore muri ivyo bibiri ubu MC hamwe n'ubumenyesha makuru Ami Pro ashaka kumenyekana nk'umu MC cyangwa nk'umumenyesha makuru kimwe muri ivyo toremo kimwe sinovuga ngo ntoremwo kimwe kuko twose nutuzi twanje kandi nubaha kandi nkora neza nibaza yuko urinze ugera kuri etape aho ushobora kubaza umuntu wese ati muba MC babiri canke batatu mufise mu Burundi ni bande bakavuga izina rya Ami Pro canke ukavuga ati mu ba journaliste bakavuga izina rya Ami Pro babisigura yuko mba narakoze ikintu kinini cyane muri ako kazi so sinshaka yuko abantu bamenya nk'umu journaliste gusa abantu baranzi nk'umu MC mu mashwagi yatandukanya na komeye hano mu gisagara no mu gihugu cy'u Burundi abantu baranzi nk'umu journaliste donc umenya muri ivyo bintu bibiri ni sawa kuko vyose birambeshejeho vyose birashobora gutuma ndonka amahera yo kwibeshaho minsi yose ubuzima bukagenda neza. Yes umvise MC Sadiki umviki numvise MC Sadiki numva umu MC mwiza numva umu MC mugenzanje tumaze gukorana amashow menshi numva umugenzi numva inshuti yanje kuko kumbure hajya hari igihe abantu bakunze kwitiranya ibintu kuko bamaze kubona abaririmbyi babiri canke aba MC babiri baba bariko barakartona muri ico gihe benshi barakunda kuvuga yuko hashobora kuba hari beef hagati y'uyu n'uyu ariko baba bibeshe kuko ntibabaza ubucuti baba buhari hagati y'umuntu n'uwundi kuko jewe no kwerekana telefone yanje usanga Sadiki tunavugana na cane kuko n'umugenzi wanje turakorana ibintu bitari bike amasho atari make turakorana rimwe na rimwe turahura tugahana n'ivyiyumviro donc n'umu MC mwiza n'umu MC abikora neza umu MC wese abikora neza jewe ndapresse akazi kiyo mpamvu nenda kwaje icyo kibazo ni kubera yuko ndibuka mu myaka nk'ibiri iri nyuma urashaka gusanga muri show 10 ziko zikorerwa ngaha mu Burundi show nka munani zose MC ari Ami Pro ariko unye tumaze imisi tubona umengo hariho challenge hagati y'aba MC babiri umva utumvise hariyo Ami Pro umva ari Sadiki ariyo ni vyiza cyane kuko ndibuka neza yuko harigeze kugera igihe jewe nashobora kumara nk'ukwezi ugasanga mu kwezi ndonsa amashow nka mu kwezi nimba hariyo ama weekend ane ugasanga afite amashow nka 10 sivyo rimwe na rimwe genda ndanaruha cyane ndibuka yuko nigeze no guposta ndavuga nti turakeneye abandi ba MC benshi turakeneye abandi ba MC bashasha babikora neza kugira ngo ejo canke hirya ejo dushaka kuronka amashow 10 niyo twaronka amashow 10 eske Ami Pro yakora wenyene nibikunda tegeza kuba dufise aba MC bashika kuri 10 twese turi kuri niveau imwe cyane inivo imwe kandi twese tubikora neza nimba umuntu Sadika hari akabikora neza ni vyiza gusumba ahubwo dukwiye kurondera n'abandi ba MC babikora neza ba Christian Savye bakagaruka bagasoha kandi gushuha kujya bari bashusha ibintu mu myaka iheze kuko twarabakurikirana Bayan Santana gutyo bose bakaza tugakora mu ntumbero yo guteza imbere entertainment yacu yo guteza imbere aka kazi kacu ku MC kuko mu bindi bihugu aba MC babayeho neza bro je ndakubwire yuko kubera muri biriya bihugu za Côte d'Ivoire za Nigeria za usanga ari bihugu za Benin za Guinea usanga ari bihugu biri hafi na hafi nko kuvuga u Burundi n'u Rwanda donc igihe je naja muri sika je kubera mba nsanzwe mva kure nije usanga mfata indege abandi usanga baza n'imiduga yabo narabona aba MC bafise ama Prado ariko mu Burundi biragoye kubona umu MC afise Prado ico ni ikintu kigoye cyane babisigura yuko
turacari hasi nivyo turakora turashiramo inguvu nyinshi ariko turacari hasi birakeneye entertainment yacu niyatera imbere natwe tuzotera imbere kuko ntibazo kora igiteramo baha umuririmbyi imiliyoni 100 w'umurundi hama mu MC bamuhe ibihumbi 200 canke ibihumbi 300 ntibizokunda uzosanga bamuha amafaranga menshi bitume nawe nyene ashobora kwibeshaho donc jewe ndaryoherwa mbonye abandi ba MC baje mu muziki bariko barabikora neza bituma ndyoherwa kuko si minsi yose hazoguma hariyo ami project natahuye neza imbere yo konza muri uno mwuga yuko igiti kiruma kikabisa ikindi kandi nta muntu yamari ku ngoma nta muntu yamari hejuru minsi yose uraba hejuru no munsi ejo gakoroka hakaza abandi gikuru nuko ukorotse habe hari abandi beza babikora nka wewe ku buryo abantu batazoguma bibuka wewe bazovuge bati nubwo ugiye yagiye haraje abandi kandi babikora neza donc no gushima Imana. Yes, yomba rero kucerekeye kuririmba nitwitegeye izindi cyane tuzoze umva ni indirimbo kuzoza urasohora bivanye nibihe ugezemo kugira ngo uzurazikoresha mu mashow gusa canke je nagira ngo ti winjiye mu mwuga nyene uzoza urarimba kujya kwa bagisa Steve ko babikora canke bande oya ndibuka neza yuko no munsi nsohora shuha barishaka kumbwira cyane ati sohora video mbere bamwe baranaterereye amafaranga menshi kugira ngo nshobore gusohora video nabwiye atoya iyo siyo target yanje just ndo muririmbyi nakoze kubera hari ikintu nashaka gukora sivyo kuko je mbashaka yuko umunsi umwe azovuga ati naho zundi umuntu akabikora azovuga ati umuntu yavuga yasohoye indirimbo kugira ngo azaratambisha abantu umunsi wa mbere wabitanguye donc babiryoshe kuko twese ngaha turiko turagenda nta muntu azoba hita imyaka 10 nta muntu azoba hita imyaka 20 ariko ejo canke hirya yejo bizoryoha gold umwana wanje niyo yakora bakavuga bati papa yari meilleur muri iki kintu donc je nibyo mbashaka. Bakunzi ba DFTV manda mudukurikirana hari kibazo abantu benshi baramaze imisi bibaza Ami Pro amaze imisi atumvikana kwimwe mu radio asanzwe akorako icyo kibazo rero kikaba abantu benshi baguma bibaza eske ni biki Ami Pro ni kibazo nyabaki none Ami Pro turashaka kumenya eske why utari kurumvikana kwisamiriza ni bisanzwe cyane nibaza yuko umuntu wese arakora ariko umubiri n'ikindi kintu umubiri hari giye bishikukaruha umubiri urushe ahantu hose umubiri urawuruhurira sivyo sinibaza yuko uhora aba football sivyo uhora ubona Cristiano Ronaldo mu nkino zose ntibikunda sivyo hari gihe rimwe na rimwe umubiri uruha bikaba ngombwa yuko aruhuka pour le moment jewe nari nduhutse ariko uno munsi peut-être ushobora no gushiraka iki kiganiro uri kuranyumva no kwiradi donc bisigura yuko abantu nibarem jewe ndacari muri Buja FM kuko Buja FM ni famille yanje Buja FM nahakuye vyinshi Buja FM naharonse urukundo donc no ndacariyo umunsi navuye abantu bazobimenya ariko jewe ndi kuri Buja FM kandi ingene Buja FM bamfata jewe biranezereza. Ariko kandi harandi makuru numvise yuko sinzi yuko arunwa numvise yuko hoba hariho kutagenda neza hagati y'abantu mwahora mukorana hoba hari akantu kakagorana hagati y'abantu mwahora mukorana muri Hit Connection jamais Hit Connection n'umuryango Hit Connection ntidukorana nka kujya dukorana nk'akazi Hit Connection dukorana nk'umuryango Israel agize ikibazo ndamubaza bimeze gute jengize ikibazo Israel arambaza yemeze gute umwe agwaye uwundi aramujaka karaba donc twe nidukora nk'abantu twahuriye gukazi dukora nk'umuryango kuko Buja FM twese dusanzwe turi umuryango munini kandi umuryango ufise urukundo. Yes umva tuvuge yuko umva aho nari nashaze gutumiriza ikibazo kuri ntuzenya kuri Marvin Lee eske we na Marvin Lee mambo yako sawa tena sana Marvin asanzwe ari n'inshuti yanje bon jengene nakuze dufatanye meme twegeranye meme n'amazu donc wasanga no kwirigara twicara je na Marvin dufise ni dushaka no gukora ikintu wasanga twicaye je na Marvin donc ni no mu best wanje cyane n'umuntu mugenzi wanje cyane kandi nico gituma nakubwiye yuko Buja FM twese turi umuryango turakundana umwe agize ikibazo undi aramugarukako twese tumeze neza. Nagomba ndakubaze rero kibazo umaze kubona video yohoza n'umukuru w'igihugu Domitien Ndayizeye
nigiki cyakuguye wewe nk'umu journaliste wewe nk'umumenyesha makuru vyakubwiye iki umaze kubona injya video avuga yuko hariho abaririmbyi atazi abaririmbyi twatuzi yuko aribo baririmbyi bazwi cyane mbere gusumba n'abandi hano mu gihugu cyacu byagwaye kigwa nyabo cyangwa wayifashe gute? Bon, just no kwinjira muri byinshi cyane kuko jewe ndumumenyesha makuru nivyo cyo gituma mbwiye ngo ampamagaye ngaha nk'umumenyesha makuru kandi nk'umu MC peut-être nibaza ko ico kibazo nk'umumenyesha makuru wa mwegero kamubaza ariko gusa je kimwe novuga nuko turashima Imana kuko bimeze muri kino gihe umuziki w'u Burundi warateye imbere abaririmbyi bacu barakora si Fizo si Sadbi gusa je nshaka kuvuga yuko Fizo na Sadbi bari bo baririmbyi ngo bakora cyane gusumba abandi abaririmbyi bakora ni benshi nivyo Fizo na Sadbi barakora ariko abaririmbyi bariko barakora mu Burundi ni benshi ba B-Face on the floor bariko barakora ba Fabi Love ba MB Data ba Natasha bariko barakora ba Estanish bariko barakora ba Dojo San ba Kesdan donc abaririmbyi bariko barakora ni benshi ba Tina novuga yuko abaririmbyi bariko barakora ni benshi ico kibazo uzokimwibarize uri mumenyesha makuru nibaza yuko ushobora gusaba umubonano hamukamubaza arashobora kubikubwira ariko je muri kano kanya gusa ico novuga nuko abaririmbyi barundi bakora ariko bon nashatse kuvuga nti tumaze kubona yuko umuntu yo baba mu gisagara cya Bujumbura cyangwa umuntu tureke no kuvuga ujya anye ex president tuvuge ku muntu yo baba mu gisagara cya Bujumbura hama akaba atazi umuririmbyi eski ikosa riri ku muririmbyi cyangwa ikosa riri ku muntu wenyine ubwiwe canke riba riri ku bantu bajejwe guteza imbere umuziki ndundi ikosa riba rihagaze he? Bon, je nibaza yuko ari ibintu bisanzwe uvuze ngo umunyagihugu kumenya umuririmbyi w'umurundi kutamumenya ngo nikosa sinibaza ko ari kosa kuko ico kintu tugitahurana je nshobora kukumenya kubera ndagukurikirana ubundi ashobora kutakumenya kubera murantunga atagukurikirana hariho uno munsi umunyagihugu dufate yuko aba mu ntara runaka ku musozi runaka atana umwanya w'iradio yifitiye umwanya mu gatondo akagenda kurima akagenda gukora ibikorwa byo vya minsi yose uyo mwanya w'iradio nta uronka ugasanga nabo baririmbyi ntibigera baza muri iyo komine avamo kugira ngo bashobore gukora ibiteramo none nibaza yuko uyo muntu azomumenya erega si ngombwa ngo umunyagihugu wese wo mu Burundi ngo amenye ngo umuririmbyi wese wo mu Burundi none uribaza yuko Nigeria abanyagihugu bose bamuzi David n'umuririmbyi bon dufate yuko amaze kwandikisha izina atari muri Nigeria gusa none uribaza yuko abanya Nigeria bose bamuzi David n'abatanzania bose bamuzi Diamond nibisanzwe ivyo bonye je sinibaza yuko ari ica none tuvuge reka rero ngo ndakoze ikibazo cyo gusozera ndakoze nti none umuziki ndundi muri rusange kugira ngo utere imbere ni bande bategeza kubishiramo uruhara cyane gusumba abandi ico kibazo cyane bande bategeza kubishiramo uruhara gusumba abandi ni jewe ni wewe ni twese niko no kwishura kuko umuziki Burundi ntuzotera imbere ngo kubera ngo abaririmbyi gusa bagiye hamwe abamenyesha makuru tuvuge batari hamwe umuziki Burundi ntuzotera imbere kubera ngo abamenyesha makuru bari hamwe abaririmbyi tuvuge ngo batari hamwe canke ngo bakunzi y'umuziki kuko genda bon reka ndaguhe akarero ka hafi genda uraba indirimbo za mbere zikurikirana cyane hano mu Burundi bro Diamond afata ikibanza ca mbere uza gusanga no mu Burundi adafata n'ikibanza no muri bibanza bitatu vya mbere kandi turi mu Burundi genda uraba amafilm akurikirana cyane hano mu Burundi uza gusanga ata filme y'u Burundi hari uriko urabitahura none wumva uza kumbwira yuko abaririmbyi bacu barakora mugabo ibica intege abantu ni byinshi cyane kuko uno munsi uracagenda ahantu ugasanga indirimbo zo hanze nizo zifite ikibanza kinini gusumba iz'iwacu ugasanga aho hantu umuririmbyi w'umurundi yahagiye je narigeze kugenda Kampala ahantu bita Bunga hariho akabarumengo kitwa Nomad nimba ntihenze aho hantu na Kidumu yarigeze kuhakorera show ico gihe bon nari kumwe n'abagenzi turiko turasangira hama hacaza umuririmbyi yitwa Eddie Kenzo man playlist yarahindutse
playlist yarahindutse havuzwe indirimbo za Eddy Kenzo gusa kubera iki nuko bamaze gutahura yuko ivyabo bitegerezwa gukundwa hama ivy'abandi bikaza mu nyuma none jewe nsigurira gute yuko ushobora kuba ndi umuririmbyi runaka naje mu gihugu c'u Burundi naje gukora show hama nkaca ngenda muri club runaka ngiye kuryoherwa bakaca bavuza indirimbo tuvuge zo muri Nigeria nizo muri Tanzania ndo muri Tanzania sinumva indirimbo z'abarundi eske niyo nashiki wacu bakambaza umuziki w'u Burundi wahumvise gute nzovuga yuko umuziki w'u Burundi utabaho kubera iki sinigeze ndawumva ariko mu gihe ndonse opportunité yo kuwumviriza ndumva tala z'abarundi ingene zimeze sivyo reka ndagwa kandi karorero bon bambabarire mugabo bategura amashow sivyo urashaka gusanga abantu bategura amashow bazanya abaririmbyi b'abanyamahanga bakabazana ngaho ushima banakomeye bagaca babashira hamwe n'abaririmbyi b'abarundi ukaca batwara kuri show hama batwaye kuri show ukabatwara kuri show abaririmbyi bose b'abarundi bahejeje kuririmba ntibicana na backstage muge bokwicara na backstage ni vyiza kuko ujya muririmbyi w'umurundi ariko araperforminga ujya munyamahanga araza kumubona niyamubona araza kubona ico ashoboye n'ico adashoboye wibaza yuko muri Primusic yo Diamond iyo Fizo na Sadbi wa performing Diamond abona waze ko Diamond atari kuva ngavuga yuko mu Burundi hari ingabirano byinshi muga kubera amaze azi lolilo ahora abona cyane ategezwa kumavuga yuko lolilo ariko hajya iyo yabona n'abandi ba artiste ntiyari kuvuga lolilo gusa yari kuvuga n'abandi baririmbyi b'abarundi raba ahavuye collabo ya Sauti Sol na Sadbi baramubonye kuri stage ngena performing mu nyuma Sadbi babegera yabasaba collabo vyari vyoroshe ngene bashobora kumwemerera kuko barabonye iki ico ashoboye nibaza yuko abantu bategura amashow bari bakwiye kuraba ico kintu bakaza barashira abaririmbyi bazanye backstage bakaza barabona n'ingene abaririmbyi b'abarundi wa performing birafasha gusumba ko rero bakunzi ba DFTV 257 murumva amakenga mwari mazi iminsi mufise kuvyerekeye Ami Pro o bamwe yoba yaravuye ku kazi baramwirukanye ibiki amakenga here Ami Pro aracari hajya nyene nimba umufana nimba umwumviriza komeza umwumviriza aracari hajya nyene ubwo rero Ami Pro reka shimire cyane kubona mwatwitavye kuko ibi bintu abantu benshi baramaze iminsi bavyibazaho eske kibazo kiri hehe Ami Pro kwatumvikana kwatabonekana nibiki eske nzijya show zamutwaye canke nibiki gusa nyine abantu bakabura nyine bon c'est normal ko umuntu atumvikana uno munsi ushobora kuba uri kuri DFTV ariko ejo nkamara nk'igihe ndaba YouTube sindakubona nkaca nibaza ibibazo byinshi Pacifica ari hehe ariko simenye yuko nawe ushobora kuba uri mu bindi bintu soit DFTV yakurungitse ntavyonzi cyangwa ugasanga uri mu karuhuko ivyo ni ibintu bisanzwe cyane donc jewe ndacari kuri Buja FM ndakunda cyane Buja FM n'umuryango wanje chanuko kumenga arakani kano utavuze oya gusa nuko en fait abakunzi b'umuziki biyumvira ibintu byinshi cyane ariko ni vyiza yuko umuntu ashobora kwibaza ibibazo byinshi kuko si ibibazo byose biba bifise inyishu umuntu abitangira hari ibindi bibazo umuntu ashobora kubaza bikaba ngombwa yuko ubanza guhora kugira ngo umunsi nyayo uzovuge kuko hajya bavuga bati iyo umuntu ahoze cyane abafise inyishu muriwe ariko ntaba yifuza kuzitanga kumbure nabo yoziha si bose zogira ico zimari ikintu sivyo biba rero bimeze neza yuko umuntu abanza guhora gatoya niko tukumengo twarumvise ihindagurika ry'ibiganiro ku bamwe nawe twitege yuko tugitege muri Hit Connection nyene canke jerega je nagiye no mu karuhuko harabaye ihindagurikwa ry'ibiganiro kandi ihindagurikwa siribi kuko umuyobozi wese aba yifuza yuko ikintu cyo gitera imbere sivyo aba yifuza yuko ikintu cyo gitera imbere abonye yuko ujya ari meyo ngaha akahamushira ni vyiza cyane ahubwo kuko abari kwakunda umuyobozi aba yifuza yuko akanovera kabandanya kameze neza kibiganiro bigiye bitandukanye donc abari ikintu ciza cyane umva twitegeye ko bamproject kumva no muri sport je ndashobora no gukora sport ndashobora no gukora
nibaza yuko imbere yuko nkora hit connection nakora emission twa ambiance love kandi umumenyesha makuru mwiza numenyesha makuru ashobora kwiadapta mu bintu vyose sivyo kuko uno munsi ushobora kuba uri kurakora entertainment ariko ejo bakavuga bati hari match ya Vitalo na Interstar abajournaliste ba sport ba DFTV bafatiriwe kubera bagiye kuri match ya Musongati na Flambeau du Centre mu ntara ya Gitega rero no munsi kuri stade Intwari tuza kurungika El Pacifico uraza kugenda hajya kubera umumenyesha makuru uraza kwidebrouillantuka niyo baguha list ya Vitalo uraza kumenya ati mwigori hariho tuvuge Jeff kuri zibiri tuvuge hariho inde kuri statue hariho Steve hagati hariho Saido dufate gutyo na gutyo na gutyo ibintu byose tegerezwa kwiadapta misi yose kandi hajya ushaka gutera imbere ntuzo kwiadapte mu kintu kimwe gusa uzo kwiadapte muri byose kuko ibintu birahinduka je nakatagutera black umunsi dushika muri sika nari nzi yuko ari bijya sanzwe nkora kwemsinga umva bijya nyene sanzwe nkora nyene kwemsinga nkahamagara abantu mugadushitse hari byari bitangaje bakubwira ati umu-MC wese afise 2 minutes byari bitandukanye n'ivyi wacu muga muri iyo 2 minutes kandi babikubwira 17h20 miba 22h urumva muri 2 minutes tegereza kuvuga igihugu cawe ukagihayagiza ku buryo abantu bari ngaha bose boza muri ico gihugu cawe bivanye n'ingene wagihayagije neza hama uhejeje ukaca uhamagara uyo muririmbyi wanyu donc ukabikora muri 2 minutes urengeje ugize 2 minutes n'amasegonda 2 wabaye disqualifié uravyumva ariko kubera iki utegereza kwiadapta mu kintu cyose umuntu arabikora kandi bikagenda neza Nyamipro hajya Nyamipro abanye neza n'abandi ba nyeshimakuru ndavuga bo muri entertainment muri rusangi ndetse n'abaririmbyi muri rusangi umuntu ashobora kuba abanye neza n'abantu ariko peut-être umuntu kubera mutamura avugana cyane muri carana asa abantu bose bashobora kuvuga ati ngo Pacifico abantu bazi ko mubanye neza n'abantu mumaze kwicara no kuvugana sivyo Jeo uramaze kubona ndiko ndatuka umumenyesha makuru uramaze kubona ndiko ndatuka umuririmbyi no bakunzi ba DFTV 257 rero urumva abari bafite amakenga nahere Amipro ari cool Amipro ameze fresh Amipro afise ahubwo agarukanye inguvu nshasha kuko yahora ari mu karuhuko urumva si ibintu bisanzwe cyane ubwo rero kwanza tugushimire mzee asante sana kuba mwashe kunimira muri DFTV antuka ni imwe mu ma studio meza dufise ni imwe mu ma studio ariko arabikora neza kandi for sure ni hamwe tu abantu usanga arashaka gukunda ikintu ariko ugasanga yacigumijemo mu mutima ntigeza giserura ndibaza yuko nabaye mu bantu ba mbere bashe kwandikira fan message ndambwira ati congratulations kuko biragoye uri umukobwa gushobora gushika ku bintu nk'ibi inyi biragoye uri umukobwa gushobora gukora ikintu nk'iki ukaronka team y'abantu benshi bakwizera bakemera gukorana nawe biragoye ingene ushobora gukora ikintu nk'iki uri umukobwa ukaronka ama sponsor nibaza rero yuko ahubwo n'abandi bantu bafise ibintu bifuza kumbure kugurisha canke bifuza kumenyekanisha bo mwegera fani numwe mu bakozi beza dufise muri entertainment yacu kumbure abantu bari muri entertainment niyo babitahura kuko hari abantu bakunda ikintu muga akavuga ati kubera ari fani yacuguruye hatayiweje swezi nikamusupport muga yakunze ikintu muga akavuga ati kubera ari fani yacugure cyane kubera ari Amipro akirimo hata afanya nini swezi nikamusupport uravyumva ivyo birabaho mugabo hajya ngo bavuga ngo igiti cama ivyamwa vyiza nico gitegwa amabuye cyane kuko niho genda gutera amabuye igiti usanga atavyamwa kiriko kuko niho woronka ivyo wamura nibamushigikire fani kuko abikora neza naho nyene abandanya afise ingoga zo gukora no kushikana entertainment yacu kure hajya uzoshimira umuntu ashobora gukura amahera yiwe mu mufuka agafata indege atamujyanga afise muri ico gihugu agiye kuraba ingene abandi muri entertainment bakora kugira ngo kumbure ivyo abonye aho hanze abizane mu gihugu wiwe bon ni kenshi twabonye fana agenda agiye kubikora haciye iminsi tubona yuguriye studio
abaririmbyi bose bari bakwiye kumusapotinga, abaririmbyi bose bari bakwiye kubona yuko iyi studio atari ya fani ahubwo ari yabo kandi ari iteka ku gihugu, kuko ejo canke hirya y'ejo umuririmbyi w'umunyamahanga niyaza mukamushikana muri ino studio ntazogenda avuga yuko yagiye muri studio mbi, azovuga ati yagiye muri studio nziza, yabonye umukobwa akora neza, yabonye yuko mu Burundi hariho abantu bitanga kugira ngo entertainment yaho itere imbere. Nukumukeza tu hama nawe wakoze ushaka kuntumira. Asante boss. ariko rero je ndashaka yo kugenda man ndakeneye ungira akantu man shuha Bon, je nabivuze sindi umuririmbyi. Yego Reka ndabikubwiza ukuri rero. No mwiradi sinigera nshaka yuko ivuzwa. Urazi gituma none kubera nk'ubu je ndayivugije nko mu kiganiro wanje abantu bashaka kuvuga bati wakazi kawe nakugufasha abandi uno munsi uri kurifasha wewe, ariko iyo bari muri show bon ndafise ama concert menshi ngiye kubonekamo, ama kermesse menshi kuko ama kermesse aregereje, ndamaze kuronka bon ibiraka bitari biki, rero uzoze muri ivyo biraka uzobibona. Braza ni deal after deal. Oya nugushima Imana kuko imbere ya mipro hari abandi, kandi nugushima Imana uronse amahera y'umukate ukaronka amahera y'umuceri n'ibiharage, nugushima Imana. Ko none jinda cyaka kumenyeski tuvuye ko ari ubikora gusumba abandi canke hari akandi kantu kakabijya ufise abandi badafise. Oya abamenyesha makuru ni benshi kubera ko ifani yuguruye ico akili kubwa. Ikintu cyose no gukora no kwitanga ukamenya yuko je natahuye neza yuko ibintu byose bitegerezwa kumbeshaho, ndabikura mu nguvu zanje. Ibintu byose bitegerezwa kubeshaho umuryango wanje biva mu nguvu zanje, donc nimba biva mu nguvu zanje ntegerezwa gukora cyane kugira ngo ivyo bintu ndabishikeko. None wibaza yuko biryoshe dufate uno munsi jewe ya mipro ndafise izina sivyo canke undi muntu wese arafise izina, ejo birashitse ndije ndafise umwana nundi umuntu aravyaye bakaca bavuga ati papa yari umustar yarazwi mugabo ntaco yagusigiye, umva umwana aragira intimba mu mutima, ariko biraryoshe bavuze bati papa yarazwi mugabo hari ikintu yagusigiye, uravyumva bituma n'umwana muri we yumva yuko aryohewe. Donc je mashaka yuko umwana wanje atazokurira mu buzima bubi, umwana wanje azokura bavuga bati ujya n'umwana wa mipro. Ubwo rero bakunzi ba DFTV mwari kumwe dukurikirana bon emission yacu herengaha avyumvise mwenye muyumviye yuko Amipro hana beef na mtu, labda wewe kama uko na beef na yeye sawa, tena Amipro iko sawa katika mtu ashasema kama yuko na beef na mimi. Na sijamaanisha hivyo, maana mtu unaweza kukaa hapo unajua kama hauna beef na watu, kumbe wewe kweli wewe kivyako unakuwa hauna beef na mtu, lakini kukutana fitna ziko sage mzee. Niyo bazango ni bose nta munashobora kujyo bavuga ngo n'umwana w'Imana yaratewe amabuye. Donc kana tacha yakoze bisigura yuko umuntu ashobora kuba afise akantu yiyumvira ku wundi muntu, vyiza mwegere umubwira ati je hari ikintu ndakwibaza ko kitari ciza, urumva hama mu kiyago birashobora gutuma byose bihera, haza urukundo, haza umwumvikano, maze ibintu byose bikagenda neza. Nuko tuzobonana ubutaha aho muri hose, amaro y'Imana bane namwe abakunzi ba DFTV 257, ntiwagira subscribe kuri channel yacu ya YouTube ndetse no kuri Instagram DFTV 257, kuri Facebook ni DFTV Burundi. Nuko rero kuri mic mwari kumwe na El Pacifico King, nakubwiye kuri kamera pako mnyama mkali Logic Jamal, ni watuma ya masanamu yose muona ameze neza. Nuko ntuchikwe DFTV Tunda juhudi